Shalom shalom. Umunsi rero tuje kuganira ku kibazo c'ingwara ya infection vaginale canke infection urinaire ku bagabo, vaginale ku bagore. Rero ingwara ni ingwara ifise abantu benshi muri iki gihe, aho rimwe na rimwe abantu bibaza uburyo bakwiye kuyivura, bamwe ugasanga baragiwe kwivuza hirya no hino bikanka. Rero uyu munsi twabazaniye umuti woroshe kandi ushobora kuronka ahantu hose ngaha muri iki gihugu cacu aho woja hose. Rero ni igiterwa canke icatsi c'igitezateza. Ndibaza mwese murakibona. Ndibaza murakibona kuntu kimeze kandi n'ikintu ushobora kuronka ahantu hose. Rero ushobora kwibaza ati mbega umuti nzowufata gute canke nzokora gute kugira ngo nivure. Uzofata amababi y'iki gitezateza mu kamato, hanyuma uwushire mu litiro y'amazi uyateke, umaze kuwuteka ushira ahantu uhore ucunywa amwe mu gatondo, saa sita, ku mugoroba. Hama bukeye usubira ukora yandi litiro umukamato kandi wongera ugire nkuko nanabivuze ubwa mbere. Uzofata nko mu minsi 10 uzoba wamaze kubona impinduka, ndetse uzoguma ubandanya gushika ubona yuko wakize. N'umuti mwiza cyane uzobafasha cyane, muzoba mwumbarira, muzogaruka ndeza no kudushimira cyerekeranye n'ico kibazo cyanyu. Rero Imana ibahezagere kandi bagire neza. Bibiliya ivuga ngo mwabiherewe ubusa namwe mwongere mu bitangire ubundi. Imana ibahezagire kandi bagire neza, mugware mukira cyane kandi muzokira cyane. Amen.